Afande, bita Afande Roba. Uracyari afande wanjye rega, nubwo wadutaye ariko waranyoboye neza rwose. Kuva kera Gabiro ujya muri band uradusiga, ariko n'ubu RDF band turacyahanyanyaza, ariko noneho kuri iyi nshuro birakaze. Nshaka kukubwira ngo ubu nyine ingabo zacu zose zagose hano Nyabihu, ndetse Ngororero niho twagose cyane kuko agahandi gato k'ishyamba. Nyabihu ifite uruhande ruto cyane ariko hanini Nyabihu. Twahuye n'ingabo zindi zavuye hakurya, natwe turi nk'igihumbi n'izindi, ariko mbe urebye ubwoba ni bwose. Ari bafande bafite ubwoba, batekereza ko Ngwado yamaze kwinjira mu gihugu, kandi si hano gusa ngo na Nyungwe. Nyine twe ntabwo tuba tuzi biva n'ibijya, barabiduhisha ariko tukabibona. Ariko bafite ubwoba abayobozi bo, twebwe dufite muri urabizi kawaida abasirikare bato, ariko haje igikoresho. Urumva nka ba Seja de bose, twebwe nka ba NCOs tuba twiteguye. Urumva hari dufite imbunda, nangize ntazi kuva nabo ntarigaho kabisa. Bazanya tirare, bazana mechanized, bazana na infantry, mbese twese twacanganye. Gusa aho imvugo ni imwe, atwike natwe tumwice ko yazangana kose. Gusa turamwiteguye tu. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News, bakunzi ba Kodi Empire, muhunde ndabaramutse, ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu cy'uno mugoroba. Turacari igenekerezo rya 21 ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka turimo 2026 na gatandatu. Muri kino kiganiro ndibaza mwatangwe mubona akarere cyangwa video natangwe ndabashiriramwo yaramaje y'umusikari w'igihugu cy'u Rwanda, aho ariko aravuga neza yuko bigaragara neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze gutegwa atagihindutse, cyamaze kuba cinjirirwa n'abatarashobora kumenyekana. Ibi nivyo tumaze iminsi tiko turababwira yuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kwinjirirwa, igihugu cy'u Rwanda cyamaze gutegwa n'abaje kubohora igihugu cyabo, ariko mukabiharira. Turaje tubabwire ubuce bumwe na bumwe bivugwa neza yuko buno buce bwamaze kuba bwinjiramo 5 kwa 5 aba inyeshamba zigwanya leta y'u Rwanda, zigomba ndetse no kubohora igihugu cyabo. Ibi ndabivuze mwumve neza yuko ari ibintu tuba dufitiye fact canke ibyemezo, nkuko mwatangwe mu byumva muri yo audio. Uwo yari umusirikare, aho yariko ari biragace, uwo bitwa Major Robert, yahoze mu gisirikare ca RDF mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaje ndababwire ukungene ibintu vyifashe, ndetse ndababwiye n'ukungene igisirikare cy'u Rwanda RDF cyamaze kuba kizunguruka ivyo bice bikwiye ko yuko FDLR ndetse n'abagwanya leta y'u Rwanda bamaze kuba binjira mu 5 kwa 5. Kaze muri kino kiganiro ndagusaba kukiraba kuva ku ntango kugira ngo kwihereze, kugira ngo ushobore gutahura no kumenya byinshi biba bikubiye muri kino kiganiro. Iyo uravye ikiganiro igice, ndakeka yuko ata message kuyuba wumvise, ariko iyo urangije kino kiganiro cyose uraba wumvise byinshi biba biriko biravugwa muri kino kiganiro, cyane cyane kuri sije tuba twabazana muri kino kiganiro. Sivyo gusa tuje kuyaga, turaza kuyaga kubijanye n'ingene umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF uriko urasuka ibisasu n'amabombe ku birindiro vya FARDC ndetse na Wazalendo, aho bisanzwe biri ngaha muri Sud Kivu. Sivyo gusa turababwira ukungene mu kanya gaheze gato cyane igisirikare cy'u Rwanda RDF M23 bahejeje kugaba igitero neza na neza ku kigo c'ifashanyo ngaha muri Mikenke na Minembwe, hasiga ubuzima batari bake, ndetse abakeneye amafoto n'ama video muze kutwandikira kuri none myako mubona canke muze ma group ya WhatsApp tubereke ingene abene igihugu bari muri ivyo bice, ingene bapfuyirwa agashinyaguro. Biboneka neza yuko barashu kabisa, ugasanga umwe yapfuye uruhande rumwe, urundi ruhande aracakomeye, kubera ko ibibombe n'amasasu igihugu cy'u Rwanda kiriko kirabasukamwo ngaha ku butaka bwa Kongo. Byose twamaze kuba tubibategurira muri kino kiganiro, ndetse sivyo gusa ni kiganiro gikubiyemo ibintu byinshi ngo nabibabwiye. Turaza gusimbira no muri Warekari tubabwire hariya muri Kivu uko umutekano wifashe. Hari byinshi biko birahavugwa, hari byinshi bidasanzwe biriko birahavuga ukungene ibintu biriko biragenda. Abandi makuru avuga yuko Wazalendo yoba yamaze gushika neza na neza hafi y'ibirombwe vya Rubaya kugira ngo ishobore gutanguza ama operation nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero muri kino kiganiro ikaze ni karibu, making ashobora ko wamaze gukora subscribe kuri rubuga rwa Kodi Empire, ari naryo novuga yuko ari wo musi wanyu batugiye gukoresha BM4 News. Tugiye kurubahindurira tukarugira Kodi Empire kubera ko ibikorwa byinshi tugiye kuza turarucisha ko. Rero ntimuzotangare monye notification ya Kodi Empire, azoba ari rwa rubuga rwanyu ruzoba rwahindutse izina gusa, ariko ibikorwa ni vya bindi nyene nkuko
mwama mudushigikira, mwongere mudushigikire kabisa, ntihagire abatubura bavuga ngo kodi ngo twamubuze ngo bimeze ku oya, twamaze kubiba tubabwira 5 kwa 5. Ariko rero mu nkundire iyo mubonye nje nambaye isengre ntambaye amashati canke ibintu vy'ibigoti, muba mwumve yuko hari CJ y'ingovu tuba tugiye kuyaga mu kiganiro, abari CJ idasanzwe tuba tugiye kuyaga muri kino kiganiro. Hama ko abona nambaye abarori nta ndabimenyereye, akenshi turarara ijoro turiko turabatohoreza no makuru, ugasanga amaso ku murango yahishiye. Iyo rero turiko turabaraba amaso yahishiye twava tubatera ubwoba, duhitamo kwiyambarira utudufuka amaso kugira ngo ntimushobore kubona uburyo amaso aba yahishiye. Mu rero muri kino kiganiro nababwiye neza yuko u Rwanda rwamaze gutegwa 5 kwa 5, u Rwanda rwamaze kwinjirirwa 5 kuri 5 mu buryo ubu canke ubundi. Aya namakuru ndibaza mwamaze kuba mukurikirana mu ka video gatoyi nabacishirijemo. Reka rero ako ka video nabacishirijemo tubanze tugashishoze ko canke tukaganire ko tubabwire ukungene ibintu biriko biragenda ngaha mu gihugu cyacu. Ariko nabacishemo ka video gatoyi, reka mubanze mukurikire ndabacishirizemo aka ka video kugira ngo mubone neza na neza 5 kwa 5 yuko ibintu bitariko birorohera inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya mu gihugu cy'iwabo. Biboneka neza yuko twarababwiye icyatumye igihugu cy'u Rwanda gifunga imipaka bitari biteganije, bitwaza yuko ari Ebola, badashaka ko yinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twagiye kumenya neza yuko u Rwanda rwari rwamaze kumenya makuru yuko umwanya n'umwanya rushobora gutegwa n'igisirikare canke n'inyeshamba zigwanye leta y'u Rwanda. Aba n'abana b'u Rwanda bariko baragomba kwitahira iwabo. Aba ni babana b'u Rwanda bangazwa guhera mu mwaka w'1994, ariko no munsi biraboneka neza ko bari cyizere yuko abantu bahunze bari mu buhungiro babuze uburyo bataha bashobora kwitahira mu gihugu iwabo cy'u Rwanda bisanzuye, inyuma yuko bakuru babo canke bano basori babo banje kuza kuraba situation ngene zimeze. Twarababwiye yuko u Rwanda uno munsi rudakeneye abantu bagwigisha genocide ngene yagenze. Twarababwiye ko u Rwanda uno munsi rudakeneye abantu bababwira ngo umucika cumu, ahubwo u Rwanda uno munsi rukeneye abo bitwa umureconciliateur canke umuntu ashobora kuba reconcilia, akabahwanisha akabahuza nkuko mu gihugu cy'u Burundi bimeze. Za severe uko zikora nabo bababwira ngo ibintu bibiri, ariko u Rwanda nivyo bikwiye kuhaba, ni navyo bikenewe. Reka nenda bashiyemo kana kanedesi, wewe uraba kino kiganiro kugera ku mpera uraza kuhumvira byinshi. Kandi kanedesi gacemo hama tuze tubabwire ukungene nibice zinonyesha zigomba gutera u Rwanda zamaze kuba zinjiramo 5 kwa 5 bidasubigwamwo. Ingabo z'u Rwanda, kuko yavuze ingabo z'u Rwanda ni ingabo zacu koko. Mutanyumva nabi, ni ingabo zacu paske ni ingabo zita ingabo z'u Rwanda. So ni ingabo z'u Rwanda, turi abanyarwanda. Ako ziriya ngabo abaziyoboye bavaho in case zikayoborwa n'abandi. Ubu iyo nkuru turaza kwisubira mu kanya uburyo zisa nkaho ziri standby class 1 zagose ahantu hose. Bivugwa ko izo ngabo zatabutse, so gutabuka gusa, zahariye Karungu. Ingabo zamaze kugota uturere tubiri, Nyabihu ndetse na Ngororero. Murabizi neza ko Ngororero ifashe ishyamba rinini cyane. Iyo bavuze amashyamba ari za Gishwati n'ahandi hose, bakavuga ibirunga nahe hose, birakaze rwose. Ubu reko ntagiye mu magambo menshi, ngira ngo nabareka mukabanza mukumva uyu musoda ibyo yavugaga ku giti cye, ubwe ibyo yambwiraga ko haraho yambujije kubivuga, ariko ngira ngo wenda ijwi twarihinduyemo gake kugira ngo bitumvikana cyane, kuburi okimutambua ifuni yahita yirya ku kanya, nta n'ibyo kumugeza muri military police. Ndove ivyo baba afande bita afande Roba. Uracyari afande wanjye rega, nubwo wadutaye ariko waranyoboye neza rwose. Kuva kera Gabiro ujya muri band uradusiga, ariko n'ubu RDF bado turacyahanyanyaza. Ariko noneho kuri iyi nshuro birakaze, nshaka kukubwira ngo ubu nyine ingabo zacu zose zagose hano Nyabihu, ndetse Ngororero niho twagose cyane kuko agahande gato k'ishyamba. Nyabihu ifite uruhande ruto cyane, ariko hanini ni Nyabihu. Twahuye n'ingabo zindi zavuye hakurya. Natwe turi igihumbi n'izindi, ariko mbe urebye ubwoba ni bwose. Ari bafande bafite ubwoba, batekereza ko
ngo aduye yamaze kwinjira mu gihugu kandi si hano gusa ngo na Nyungwe. Nyine twe ntabwo tuba tuzi biva n'ibijya barabiduhisha ariko tukabibona, ariko bafite ubwoba abayobozi bo. Twebwe dufite muri urabizi kawaida abasirikare bato, ariko haje igikoresho urumva nka ba seja bose, twebwe nka ba NCOs tuba twiteguye. Urumva hari dufite imbunda nangize ntazi kuva nabona harigaho kabisa. Bazanye atirare, bazana mechanized, bazana na infantry, mbese twese twacanganye. Gusa aho imvugo ni imwe, atwike natwe tumwice ko yazangana kose, gusa turamwiteguye tu. Esa Fandiroba ubura cyanyibuka nanjye rega ndashaje ubu ngubu, naragusimbuye ku ipeteri yawe nigese Jean Major ubu noneho, ariko bana turakwemera twese mu basirikare ba RDF nuko tutavuga. Nyamuneka mbikira ibanga iyi voice note uyisibe kiyumva. Hano ntago mfite umwanya wo kwandika, umuntu akora vuba kugira ngo wenda atange iyo voice note kugira ngo mumenyeshe uko bihagaze. Ibi ariko ntuze kubivuga kandi ubungira ngo mu gihe gito twese bagiye kudukuraho amatelefone, ariko nyine umenye ko hari moto kabisa. Naho bavuze ngo amakuru dufite nuko ngo no muri Nyungwe aduye yinjiye, ntabwo ari naha gusa mu Birunga n'ahandi. Ubu no kuvuga ngo ikuntebe y'ingwe ntuhazi se, aho hose nuvuga ngo abajeshi bari stand by class 1. Ariko nanone abandi bakavuga ngo abana abasirikare bato baba complaining ukuntu ngo nitwe twamushotoye, ngo nitwe gukongera mu tsikozo dutendo, ngo nitwe byaba biturutseho. Bahirika nkureke ndabona baje. Naam, abo noneho abasirikare ubwabo basa nkaho bari Sierra Brick, ariko n'ubwoba bwinshi cyane byo kuko mu minsi yashize nyango mwaje kumva ko bavuga ko muri Nyungwe ari ingabo zitazwe babonye zicyaracyara hariya, tugatekereza ko hari imitwe. Ariko noneho kugeza ubu ngubu amakuru twari dufite nuko hariya hose already bamaze abasirikare, u Rwanda rwari rumaze kwitegura cyane, bamaze iminsi bubaka iminara hariya yo gukurura cyane kuri bariya aduyi communications za aduyi, bakoresha bazanye ibintu by'ikoranabuhanga. Hano hitwa ngo Gitari cya Magaba hari umunara wa RDF wamaze kuzura, uwo bamaze kuwutaha already, urimo urakora, uri mu kazi. Aho ni mu murenge wa Muhanda, hamwe na by the abantu bose ba stand by hariya, kuko aho tuvugana ubu ngubu bana baragenda binjira urwo kurundo rw'abasivili. Abasivili bafite voice notes zabo bazitanze nabi, bo barashaka n'ibimenye. Ndamutse ishize y'abasivili bahita bamugwa bamenye ibyo yavuze no wari we no kubyagenze, kuko bo batanga voice mu buryo bucuramye. Ariko nk'uyu musirikare ko nayivuze yirinze kuvuga izina rye, then ariko nangi cyenkoze nk'umusoda namubaze kumubaza nti sasa wewe nitatoa nitabadilisha kidogo, aranyemerera. Hari n'imyiteguro igaragara RDF kabiyizi neza ko barimo kwitegura kubacapa. Sinzi icyo babize, niba batekereza ngo babanze baze bagere mu gihugu babasike. U Rwanda no burunga ni grace ngo ni saro, ngaho saro rero mugiye gutembagarira kuri za televiziyo zanyu, bazimene ibikombe, bagwira umwana. Hapa mtasemaje kwa kweli? Kipi mtaeleza Abanyarwanda intwari z'u Rwanda sha? Niba binabaye sasa, icyo nzi cyo niba hinjiye ikintu cyitwa Wazalendo na FDL muhora muririmba. Yes, nkuko muvyumvise canke mubibonye muri ano masanamu y'ikiganiro Robert Major yahoze mu gisirikare ca RDF, akabazi n'amabanga yabo menshi. Biraboneka neza ko igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwamaze kwinjirirwa, rwamaze gutegwa bidasubirwamwo n'Abanyarwanda bamaze kwinjira 5 kwa 5 kugira ngo bashobore kubohora no kugira ngo abari mu buhungiro baveyo. Ni ibintu tumaze imisi tuko turavuga mentfwa, tukababwira ati buryo Rwanda umwanya n'umwanya harashobora kuba ibintu bidasanzwe. Mukavuga ati okodi ibi wabikuye critique, ariko ukuri ngukugiye utaha. Narababwiye ati biratinda ariko biraba. Nta gihe na kimwe umuntu azama mu binyoma imyaka yiwe yose
ariko imisi y'igisumayo ni 40 kandi murabizi neza yuko zino nkotanyi zo zimaze imyaka 20 zarashize abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu buja n'ubucakara bw'iwabo. Ibindazi yuko mubizi aha rero cyo ndababwira ubuce bwamaze kwinjirirwa cyane bwamaze kwinjirwa n'ingabo zitazwi zigwanya leta y'u Rwanda. Aho Rwanda uraza kwiririsha nibara kubita ibombe ati nevara tumaze nevara duteye ibombe, kumbe ko nabana b'u Rwanda baza kuba bitahiye iwabo. Ibi ndabibabwiye kandi niko bizogenda. Mwarabibonye muri Kongo u Rwanda barutabiye rwari ruvuga ati Uburundi genocide, Uburundi genocide. Rero uno munsi kuri iki gisikare cy'u Rwanda kitazwi aba bana b'u Rwanda agomba kwitahira iwabo nibaramuka bakubise ibombe cyangwa ikompora mu gihugu cy'u Rwanda, muraza kumva marira yo nevara duteye aradushoje kw'intambara bimeze uko ariko muzoe mumenye neza yuko atari neva atanu ruhara na ruto azoba bifise ahubwo azoba ari abana b'u Rwanda, abavyeyi babo bangajwe nabo bangajwe bakamara imyaka n'imyaka mu buhungiro, arabazoba baje kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ndibaza dufatiye kuri ayo majambo uwo musirikare wa RDF yavuze canke yarungikiye uyu Major Robert, mwumvise ko hari ibintu bikomeye ndetse yanavuze ati baraje reka bari baje urumva ahantu yarareka arabukirwa butumwa avuga ati akanya nakanya baratwaka amatelefone. Hari ubuce bwamaze kuvugwa neza yuko bwamaze kuba zino gisikire kitazwi cyamaze kuba cinjiramo 5 kwa 5. Nubabwira nk'agace kari hafi yaho bita Nyabihu 5 kwa 5, abo bita FDLR, abo bita abagwanya leta y'u Rwanda, abo bita abaje gubohora u Rwanda ngo bamaze kuba bahaje 5 kwa 5 nkuko umusirikare yabivuze. Handi bivugwa naho bitwa muri Ngororero naho bamaze kwinjira 5 kwa 5. Munyihanganire kubona image itameze neza, dukoze kuyaranja kubera ko ikibazo cy'umuyaga nkuba kibaye habaye delestage n'ubo tutatu biherutse, ariko twavuze ati ino nkuru ntidutegerezwa kuyirarana, ino nkuru dutegerezwa kuyiha abadukurikana kugira ngo muze muramya tuba updatinga ibiba bigezeho. Mwe mwamaze kora subscribe n'ukuri mwarahejeje 5 kwa 5, kandi ndanabajeje yuko guhera ku munsi wejo ngiye kubazanira abasesanguzi bagiye batandukanye tuzoza turayaga muri bino biganiro baze baratuha byinshi cyane. Ikindi gice no babwira nuko twamaze kubabwira yuko muri Nyungwe hari hamaze imisi hariko haraba ibitero shuma, inyeshamba z'u Rwanda bazikoramo kimya ziri muri patrouille zikumva ziraguye mu kantu. Ibi twe tumaze tubibabwira, ariko ntibwaye bababwire abagomba gutera. Iyi ni gisirikare kigomba kuza kunwanisha abanyarwanda ndetse no guhungura abanyarwanda bamaze imyaka barahunze igihugu ciwabo. Twaje tunababwira yuko ivyo byose leta y'u Rwanda yamaze kubimenya, ari nayo mpamvu igisirikare ca RDF cyamaze kugota ivyo bice byose cyangwa cyamaze gukikuza no gukikiza ivyo bice byose bavuga yuko vyamaze kwinjirirwa n'umwasagwanya leta y'u Rwanda. Ibi bice byose RDF yamaze kubibuzunguruka guhera ku munsi wejo nkuko amakuru yacu abivuga. Biravuga neza yuko bino bice tuza kubabwira zo kubatohoriza neza exactly tubimenye. Ibindi ko si bigusa hamaze kuba hagotwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF umwanya n'umwanya atagakacira kugira ngo bano bivugwa neza yuko arabaroberi ntibashobore kwinjira ngo bashobore gupenetra, ariko kugwanya umuntu muri kumwe 5 kwa 5 biba bigoye cyane no kumurinda, biba bitandukanye no kumurinda atarinjira. Ikindi no babwira neza nuko hari amakuru ava mu gihugu cy'u Rwanda avuga neza yuko hari ibibombe byakorokeye ku butaka bw'u Rwanda. Ibintu muza ko byuba kuri bya binyamakuru byo mu Rwanda, ariko ndazi neza yuko kuri ibi binyamakuru vy'iwacu ataho bibogamiye, ari ibinyamakuru vyacu bikunda amahoro bivuga ko kuri ko kuri turabivuga, ariko turindiriye gusa ko batabivuga neza duce tuza tuvyivugire. Yes, turaza kuza tuvyivugire niba ndaramuka basiguye ibijanye na dossier y'ibisasu canke ibibombe vyaguye ku butaka bw'u Rwanda. Iyi nkuru domis turaza kuba tuyibahereza 5 kwa 5 gatanu kuri gatanu. Aya niyo makuru novuga neza yuko u Rwanda umwanya n'umwanya rushobora kwinjirirwa canke rushobora gutegwa hatagize igikorwa. FDLR irashobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, abavuze ko kitabaho, abavuze ko kitabaho ishobora kwinjira mu yindi image canke mu rindi zina, ariko naba bomowe kuri Havyarimana, naba bahamishijwe icyaha ca genocide mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Ntimibaze ngo nabandi abanyene bangajwe nibo bashaka kuza kwinjira mu gihugu ciwabo, bahungure abavyeyi babo, bahungure abana babo bavyariye mu buhungiro, ndetse bahungure n'abuzukuru babo bari hari mu buhungiro bariko baricigwa byo nabi kandi bafise igihugu
cabo. Ibi rero singomba kubikomozaho, singomba kubabwira ibindi byinshi ngo ndabinzize aho mutagomba kwinjira, ariko igihe niwo mucamanza mwiza ndazi neza yuko tuzokwama tuhari kubwanyu kugira ngo dushobore kuza updatinga tubona abahana buri kimwe kiba kiri bavugwa ku mirongo y'urugamba. Joint Toko D The Black iyi ndabizi neza yuko tuzokwama tubana kugira ngo dushobore kubaha ibintu kwemeza. Iyi niko D Empire niwo wabona ko notification ya code uzomenye ko ari kiganiro kijanye na geopolitique y'akarere hano mu karere kiwacu. Rero mwumve neza yuko 5 kwa 5 mu Rwanda gwamaze kuba winjirirwa. Singomba kubihagarara ko canke ngo ndababwire vyinshi, reka ndabibwirire umutekano muke ukomeza kurangwa ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Ndazi neza yuko abenshi bamurindiranye igishika cyo kumenya ukungene akarere kaba kiriwe. Natangwa ndababwira neza yuko hariho nyeshamba z'u Rwanda zagavye ibitero ku birindiro vya FARDC. Aya ni makuru yizewe imbere inyuma y'iyo nkuru cyenda babwira uburyo M23 RDF barashe ikigo cifashanyo ngaha muri Mikenke nkuko amakuru yacu abandanya abishucanwe twamaze kuyacukumbura aha mu Minembwe kabisa. Hamaze imisi ariko harabera isibaniro, hariko harapfira abantu benshi, ariko harapfira abene gihugu benshi b'inzira karinga. Ariko reka tubanze dusimbire muri Kivu ya ruguru. Ni nyuma yahinyeshamba za M23 zigerageje gutera imbere mu turere twa Masisi na Warekari. Zarasubijwe inyuma nko twabibabwiye nabazana n'itsina FARDC gushika aho zikuwe mu karere kose kari strategic bitwa Katoyi barakubiswe baricwa barahunga abandi barafatwa, ariko wazarena na FARDC baruhutse bigaruriye iyi Katoyi no mu bindi bice biri hafi y'igisagara ca Rubaya. Mumve neza ko Rubaya umwanya n'umwanya umutekano wongera guhunga abantu bagahagarika kwimba ibijanye n'amabuye y'agaciro. Ni kuri uyu wa kane igerekezo rya 21 Rusama uno mwaka turimwo aba wazarendo bagenzura aka karere ka Katoyi kagizwe n'imigwi 6 irimwo Kibabi ya kabiri, Nyamaboko ya kabiri, Ufamando, Kambure, Ruwindi na Nyalipe, hamwe n'uturere tumwe twa Karoba, Bukumbiriri, Muho na Rutingita. Kumunani tugize umugwi witwa Mufunyi Kibabi. Uku gutera imbere kwa FARDC na wazarendo ubu biri ku birometero biri musi ya 200 uvuye mu gisagara c'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro citwa Rubaya. Biriko bitera indwara yo mu mutwe, biriko biratera indwara mu mutwe igisagara ca Rubaya kubera ko bisa nuko cyamaze kugira ngo cyangwa umutekano wamaze kuba uhungabana. Nyeshamba nyinshi zarahakomerekeye, izindi zirahapfira ku bwinshi cyane, kandi imigwi ya M23 hamwe n'abo bafadikanije u Rwanda babandanya kwitegura kwihora kubijanye n'ibitero baheruka kugabwa ko mu gufata iyi Katoyi nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Aya namakuru yo muri Nord Kivu tubazaniye, ariko muri Sud Kivu naho twagaruka twihuse cyane. Muri Kivu y'amajepfo nababwiye ko tugomba kwihuta kubera ko akanya kabari gato natwe tuba tugomba kubarambira tubaha amakuru yo mu buryo bwihuse. Ni muri Kivu y'epfo drone y'igihugu cy'u Rwanda yarije kugwanya urunani rwa FARDC, ingabo z'u Burundi na wazarendo basanzwe bahanganye ku mirongo y'urugamba. Yasambuye ikigo c'imfashanyo aho bakigavye ko igitero bakigitera kwa mabombe kiri neza na neza aha muri Mikenke mu misozi ya Sud Kivu mu museruko bwa DRC. Igitero c'indege zitagira abapilote drone cyaturikiye ku kigo c'imyuga cishira hamwe ry'abagira neza ico bitwa Gene Solution kiri imakenge mu Mikenke mu misozi ya Itombwe Kivu y'amajepfo ku munsi wa kane igenekerezo rya 21 Rusama uno mwaka turimo igihe c'isaha 10 zo mu gatondo. Iki kigo gitegwa inkunga n'ikigo n'ikigega cha Organisation des Nations Unies ONU mu majambo make cyane kijejwe amagara y'abantu. Caragize uruhara rukomeye cyane muri ako karere mu gutuma abafasoni batishoboye
abarokotse ihohoterwa hamwe n'ugwaruka ruva mu migwi yitwaje ibigwanisho kubera ko babazaniye impanuro bongera babigisha byinshi byatumye abene igihugu bamwe baca ubwenge. Ibi rero byagiye gutuma kino gitero abari bari muri ivyo bice bose abatari bake cyane bari muri iyo nzu bapfuye barakomereka. Biboneka neza yuko hariho abantu batari bake bahasize ubuzima nkuko twagiye turabona amasanamu agiye atandukanye ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa twagiye turayahabwa n'abari ku mirongo y'urugamba. Rero mumve neza yuko abatari bake bashoboye gupfira muri kino kitero c'ibibombe n'ibisasu cyabereye ngaha muri Mikenke. Rero kubw'ivyo ibi bitero by'ibisasu byakozwe n'abateroriste ba M23 FARDC iramagana bino bitero by'ibisasu bya AFC M23 RDF mu misozi miremire ya Minembwe. Ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziramagana impfu z'abaturage benshi cyangwa zabera igihugu nyuma y'ibitero by'ibisasu byatewe n'umutwe w'inyeshamba AFC M23 RDF MDP twigwaneho Rede Tabara byatamwe guhera ku igenekerezo rya 19 Rusama mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajepfo. Mu itangazo ingabo nkuru z'igihugu ziremeza ko ibitero byibasiye cyane ibirindiro by'ingabo za FARDC ndetse no mu bene igihugu. Ibi byabonetse neza na neza nko muri Karongi ya kabiri na point 0 mu misozi miremire ya Minembwe nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Ndetse ngomba kubabwira byinshi kubarambira mu nkundire shimire cyane amakuru yari menshi ariko tubaza kubakora ikindi kiganiro mbangomba just kugira ngo ntitubarambire cyangwa tubabwire byinshi. Wewe wa paruvenye kubaraba kino kiganiro kugira kumpera kudeshapo uduge muri commentaire kabisa tubetse ikiganiro nakimyaze tunatubwiye yuko wamenye yuko tugiye guhindura urubuga rwacu tugwite Kodi Empire uze muri commentaire nyamba wamaze kino kiganiro kugira ngo ushobore kuvyumva. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi mwumve neza yuko tandu kwa tandi ibintu vyamaze kuba bibi cyane, ibintu vyamaze kuba wandabaga, ibintu vyamaze kononekara ugerageje kuraba ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi making ashobora ko bamaze gukora like ndetse bamaze kuzana muri commentaire hama tubandanye tuwagura umuryango munini wa Kodi Empire wa muhungu wanyu wa mwana wanyu wa mwene wanyu wa musaza wanyu. Murabizi neza ko mumaze kuba big family, mumaze kuba umuryango udasanzwe, mumaze kuba umuryango novuga yuko utagereranwa kubera ko urukundo mumaze kutwereka kubijanye n'ubwitange bw'ivyo tuba tuko turababwira biko birabera mu karere. Gentle Kodi the Black, iyi ni BF4 News. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ifoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.